Bakunzi ba Hori Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dushimira Imana. Mana yacu, Mana nziza, muvyeyi mwiza wuzuye impuhwe n'urukundo, turaguhimbaza, turagutazira, turakuninahaza kuko uri Imana nziza, uri Imana dukunda, uri Imana duteguriye ibyiza uko bukeye nuko bwije, uri Imana irinda intambuko zacu, uri Imana itwuzuza amahoro n'umunezero wayo kubw'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. N'ubumwami Imana ndasubiye kukwinginga kubw'imbabazi ufitiye ubwoko bwawe, ushungurure ubushobozi bwawe mu muntu wese aza kumvira ijambo kugira ngo agire ico akuyemwo, kandi nanje ngiye kuritanga ndisengera ngo mpwemu w'Imana umpa amavuta ajanye n'ijambo ngiye kuvuga kakanya, ntumbe kurenda gukeneye kugira ngo ibyo nkora byose ndabikore kubw'icubahiro ca Data. Urakoze mwami Imana wemeye kutwishura amasengesho tugusengeye ahantu, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Uyu munsi ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo ritwereka ko ubudasa buri hagati y'umugore n'umugabo. Hariho abantu benshi bemereka inyuma cya Satani, ariko nagira nkubwire ngo uko Imana yaremye umugore n'uko yaremye umugabo, yaturemye dutandukanye, yaturemye twuzuzanya. Haleluya. Hari ibyo umugabo adashoboye, ariko wewe hari ibyo ushoboye, kandi ibyo ushoboye ubikorana umunezero. Nawe ibyo ushoboye ubikore kugira ngo amahoro aganze. Haleluya. Reka dusome mu Itanguriro igice cya 2, turasoma umurongo w'indwi, hama dusimbe tuje gusoma ku murongo wa 21, tushikane ku murongo wa 22. Haravuga ngo Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhemekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba uwufise ubugingo. Tuje ku murongo wa 21. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu n'ubutikoma, agisinziriye amukuramo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo cago. Ubwo rubavu Uhoraho Imana ikuye muri uwo muntu, arukuramwo umugore aramumuzanira. Urumva ko hariho no mwiremwa ubudasa buri hagati y'umugore n'umugabo uko baremwe. Haleluya. Umugabo yaremwe hehe? Yaremwe mu ivu, yaremwe mu mukungugu. Haleluya. Hanyuma Imana mu kurema umugore iravuga ngo ubungira nkore kintu bidasanzwe, ngomba kubwira umugore ngo urudasanzwe. Haleluya. Niwemere ko amateka gucinyiza, niwemere ko Satana kubesha, uri umuntu adasanzwe. Haleluya. Imana mu kukurema yabanje kukwitondera, ikurema he? Ikurema mu kintu special. Haleluya. Ikurema igukuye mu igufa. Haleluya. Uzurabe ufatiki inkono ikozwe mu ibumba, ucufata n'inkono ikozwe nko mu isima, cyangwa ikozwe nka po ikozwe mu igufa, ibintu bikozwe nk'amahembe y'inka cyangwa ibindi bintu byose, urabe ugenda umene urabe ikimeneka n'ingoga. Haleluya. Bisigura ngo umugore ni umuntu yaremanywe kwihangana kudasanzwe. Haleluya. Rero ntuzohore wikompara n'umugabo. Mbona nk'abagore ugasanga nk'iyo habaye nk'umugabo akoze ikosa, ugasanga umugore agombye kwihora umugabo. Mwumva nkubwire muntu w'Imana, ntitwaremwe kumwe, ntitwaremwe muri novuga matière simwe. Umugabo aremanywe iki? Aremanywe umutima woroshe gose. Haleluya. Yaremewe mu bintu byoroshe, ariko umugore yaremwe mu bintu by'agaciro kanini kandi bituma ashobora kuresista ingoranye nyinshi ashobora gucamo. Nukuri iyo uravye ibintu umugore ashobora kwihanganira,
umugabo ntashobora kubyihanganira. Ibyo biva kuki? Biva ingene umugore yaremwe n'ingene umugabo yaremwe. Haleluya. Arico gituma nkwiye kubwira umugore ko akwiye kuba akagenda uko Imana ivuga kugira ngo agire iki, urabe cyaki wa muntu yaremwe mu bintu vyoroshe, ntatuma kunyererana. Kuko biroroshe kwanyerera, biroroshe kwa disparesa. Kubera iki? Ntashobora kuresista ingorane, kuko uko yaremwe siko wewe waremwe. Haleluya. Haleluya. Uko waremwe siko yaremwe. Marambwira abadamu niwe yitegereje uko imikorere y'abagabo siye y'abagore. Umugabo we yaremwe uko yaremwe usanga ari umuntu adashobora ndetse no gukora ibintu byinshi mu mwanya umwe. Kandi ibyo bintu bikunda kugira iki? Bikunda gukomeretsa abadamu cyane. Kubera iki? Haraho ubona ibintu atabikoze ukibaza ngo ni umutima we cyangwa n'ubunebwe cyangwa no kugusuzugura cyangwa no kugira iki. Nagira ndakubwire ngo nuko yaremwe. Haleluya. Nuko yaremwe. Ariko umugore we yaremwe mu buryo special, ashobora no gukora ibintu byinshi, arafasha gukora ibintu special, gukora ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo umugabo ashobora gukora. Haleluya. N'amarira yiwe, amarira y'umugore aratemba. Muze mwumve n'imigani y'ikirundi avuga ngo amarira y'umugabo ngo atemba he? Atemba aja mu nda. Haleluya. Kandi iyo yuzuye arameneka. Haleluya. Uzuraba inkono, sinzi ko mwari bwabone inkono z'ibumba, ukayishiramo amazi ugasanga ifise nk'umugaga. Uwo mugaga ugenda waguka buhoro buhoro, ugenda waguka buhoro buhoro, ugenda waguka buhoro buhoro. Igitondo kimwe ukabona ya nkono igiziki iramenetse, utamenye n'ingene yamenetse. Bisigura ngo n'umugabo haraho agenda akakira. Igihe kimwe bikanka. Iyo byase rero ni noho tour. Haleluya. Bisigura ngo nico gituma umugore ateza kumenya ingene afata umugabo wiwe. Kubera wewe biroroshe ko ibintu abivamo byoroshe, ariko umugore kubera we amarira yiwe, umubabaro wiwe uratemba kubera matière twakozwe mwigufa naryo ibintu byose biranyerera, biratemba. Kandi umudamu umutima we wuzuye imbabazi, wuzuye urukundo, ko afise umutima nk'uw'Imana. Haleluya. Kuko n'umuntu abyara, n'umuntu yitaho akadetaye kariko kose. Rero ukabona ibyo atariko arakora neza, ntuce wibaza ngo nagasuzuguro canke no kutagukunda. Umenye niko yaremwe. Dutwaremwe kumwe, ariko umugore we yaremwe mu buryo special, muri kintu special. Rero umenye ngo ibyo ukora byose, umenye ko uwo mubana utameze kimwe. Umenye intege nke ziwe, umenye ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Ibyo adashoboye ubikore kandi ubinezererewe. Umenye ko ntabyo ashoboye, nuko nyene ni naco gituma Imana yavuze ngo hinge ndamuremere umufasha. Haleluya. Rero waje kumufasha kuri bijya byose adashoboye, kuko Imana yabikoze uko ntiyihenze. Haleluya. Imana yabikoze uko ntiyihenze, yabikoze uko kugira ngo tuvyubahirize uko, hama nayo igira iki ituganze. Ndibaza yuko ngira abadamu muri ko muravyumva. Haleluya. Ivyo birakunda kubabaza abantu ndabizi, kandi umuntu atarabitahura by'ukuri haraho byo kubabaza. Mugabo nagira ndakubwire ngo umugabo n'umugore ntibaremwe kumwe, n'umutima w'umugabo n'umugore si kimwe. Umutima w'umugabo n'umugore si cyo kimwe. Umugore byose arabigendana, ari bimunezera, ari bimubabaza, ari byamurijije ryari, byose biguma mu kibanza kimwe. Ariko umugabo umutima wiwe uri mu byumba. Haleluya. Arashobora kugurura icumba iki uyu munsi mu masaha abiri akacugara, kugurura ikindi, ugasanga wewe ntutahura ingene umuntu mwariko muraganira nk'ibintu bikomeye, ariko ugasanga ari mu bintu bitwenza, ariko wewe umutima wawe ukiri kurarira. Niko bimeze, niko baremwe, imitima yabo irimo ivyumba. Haleluya. Arashobora kwibagira ibyo mwaganiriye kandi bibabaje, ataruko akwanka, ataruko atabyitayeho, ariko Imana yamuremye. Rero tuzohe tubumva tubatahure, titwaremwe kimwe. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mwijuru,
ndagushimira Mana ko ivyo waremye byose n'abantu waremye wabaremye mu buryo butandukanye kandi umwe wese umurema kubw'umugambi kandi umurema kugira ngo yuze inshingano wamuhamagariye. None ndakwinginze Mwami Imana uhezagire abantu bawe kugira ngo bashobore kumva no gutahura ko ivyo waremye byose ari vyiza. Nuze ri kurema bavuze ngo byose ni vyiza, rero ivyo wakoze byose ni vyiza, ntacyo wakoze kubw'igihamana ariko byose bikoze kubw'umugambi. Rero ndagushimiye Mana ko abantu bose ugiye kubahindura, ugiye kubafasha bakumva kandi bagatahura ico baremewe. Urakoze kubyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro ishimwe bibi vyawe nkaba ndabisendera byizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, ndabakunda cyane.